Turi ku munsi wa gatanu igenekezo rya 19 ruhuhuma umwaka wa 2021 ikaze inshuti n'abakunzi ba televiziyo Renaissance mano makuru twabateguriye agizwe na zimwe mu ngingo nkuru zikurikira. Amashirahamwe yaharaniye agateka kazi na muntu kwisi arasaba ko ubutungane bw'u Burundi bwo kwisubirako inyuma y'urubanza rwaciriwe abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu mwaka wa 2015 urubanza ayo mashirahamwe abona ko rutisunza amategeko. Imvugo ni jane n'ingiro umuhari map Burundi buhire nivyo usaba indongozi z'u Burundi mu kugwanya igwirirana ry'umugera wa coronavirus. Impunzi zo mu ikambi Mahama mu gihugu cy'u Rwanda ziri mu kangaratete inyuma y'ahishiramwe gita impunzi kwisi HCR rimenyesheje ko rigiye kugabanya imfashanyo za ronswa murabikurikira muri ano makuru ikaze mu idonido. Ndasubiye kwa ikaze muri ano makuru umugwi wigenga ujejwe amatora seni wamenyesheje ko imiliyaridi 97 leta y'u Burundi yatanze mu itunganywa ry'amatora mu mwaka uheze hasigayemwo imiliyaridi 29. Pierre Claver Kazihise arongoye seni arashimira leta ku buryo yatanze atamfashanyo iva hanze irimwo ivyo yabishikirije kuri no wa kane mu gihe uwo mugwi wari kushikiriza icegeranyo cayo canyuma. Kuvyerekeye uburyo bugenewe amatora ni haba hari ingendo twoheba niyo kuzera inze mu gutunganya amatora kuko twarabonye ku buryo buva mu mfashanyo bushobora gukamangana kandi mu nteguro bwari bwabonetse ku bwinshi kira noneho turakenguruka ko leta y'u Burundi yabibonye igashifata ingingo nziza yo kwikora ku buryo bwayo. Iyo ngingo yaragarukiye cyane itunganywa ry'amatora mu kugabanya imyitwarariko y'abatunganya amatora no mu kugabanya iminyuro abashaka kujuragiza no kuburizamwo amatora bacamwo. Turasaba rero dushimitse ko uburyo bw'amatora leta yokwama yishinga iyo nyene iyo buva kubwegeranya bikaba kare kugira bube bukwiye igihe cyose integuro nyezina y'amatora igeze. Niho ibikorwa vyose vy'amatora vyokwama biri ku gihe ciza na karabakurambere barayamaze bati akimuhana kazi imvura ihise. Uno mwaka uburyo leta yashikirije umurwiseni bwarenga imiliyaridi 97. None imiliyaridi zirenga 29 zarasigaye ibikorwa vyose byarangiye. Turakenguruka cyane ku gihe ciza ubwo buryo bwadushikiriye kuko nta na rimwe twigeze tubura ico dukoresha canke ngo dukehanigwe. Iyo ngendo ni nziza cyane turasaba leta yikomeze ubudasubirwamwo. Tubasabe mudukundire kandi dukenguruke uruhara bamwe n'abandi bagize muri aya matora inzego nkuru z'igihugu. Pierre Claver Kazihise arongoye umugwi seni. Ishirahamwe impuzamakungu riharanira kurwanya ihohoterwa ry'ikiremwa muntu OMCT hamwe namwe mu mashirahamwe yandi nka FIDH aharanira agateka kazi na muntu kwisi arasaba ko ubutungane bwo kwisubirako ku rubanza buherutse gucira bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu bagirizwa kuba bari mu bagomvye gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka wa 2015. Delphine Reculot ajeje gukingira agateka kazi na muntu muri OMCT yavuze ubwayo mashirahamwe amenyesha ko ubutungane butisunza amategeko. Alors tout d'abord nous dénonçons le fait que ces défenseurs soient persécutés. Icambere na mbere twiyamiriza nitotezwa abaharanira agateka kazi na muntu bakorerwa. Hama abaharanira agateka kazi na muntu 12 baraciriwe urubanza bari mu buhungiro bakaba batanamenyeshejwe urubanza baciriwe itariki 23 ruheshi mu mwaka uheze na sentare nkuru y'igihugu. Nta gwandiko rwago bigeze baronswa. Ntibashoboye kunguruza ku rubanza rwo gufungwa umunyororo wo guhera yabo baciriwe. Ico dusaba ca mbere nuko itotezwa bakorerwa n'ubutungane rihagarara bagahabwa uburenganzira urubanza rwabo rugakurikiza amategeko baserukiwe n'ababuranira kubera atabashingwa manza bigeze baronka mu Burundi bari barungitse ububaburanira avuye muri Kongo ariko sentare nkuru y'igihugu yaranse kwemera ko bifitiye ubushobozi
murumva ko batashoboye guserukirwa. Les actes d'harcèlement à la rencontre suspendus. Mu bijanye n'ubuzima bw'impunzi naho impunzi z'abarundi zahungiye mu kambi Mahama ziri mu gahinda inyuma yaho zumviye ko ishyirahamwe HCR rigiye kugabanura imfashanyo ryahora ribaha impunzi zikabona ko n'ivyahuha bigiye guhuhuka na rijya zari zisanzwe zironka intica ntikize. Abaserukira abandi muri izo mpunzi z'Imahama bakaremesha bagenzi babo ko hakiri icizere ko HCR ishobora kwisubirako. Iyi nkuru na Thierry Bigirindavyi. Nkuko byatangajwe n'ishirahamwe HCR mu ndwi iheze, imfashanyo yahora ihabwa impunzi z'abarundi n'iz'abakongomani ziri mu kambi y'impunzi ya Mahama iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu cy'u Rwanda igiye kugabanuka guhera muri uku kwezi kwa Ntwarante. Ibice 40% gusa by'ibifungurwa HCR yahora itanga ubu nivyo byonyene izohora ironsa izo mpunzi. Kuva iyo ngingo imenyekanye wabaye umwunamo mu mavilaje y'abarundi mu kambi y'impunzi ya Mahama. Umwe mu barongo y'abandi muri ayo mavilaje n'Inganza Dieudonné yabwiye televiziyo Renaissance ko impunzi nyinshi zitakigira ayo zicira nayo zimira aho zumviye iyo ngingo. Impunzi nyinshi utembereye mu makominote ugaca mu mavilaje nukuri nkoraba umubabaro ku mpunzi cyane gose. Ubundi n'igarama bari basanzwe baduha ayo bandikira ku kwezi byari 7,000 n'amafaranga 100. Rero urumva yuko na kare iryo garama ntabwo ryari rikwiye impunzi zaragerageza kurondera ingene zishobora kubaho mu bundi buryo. Rero ubu rero byabaye akamaramaza aho ubu byagiye ku 3,000 n'amafaranga 50. Nukuri aho uca hose bose baravuga bati none tubaye abande tugiye kubikika gute, abana bagiye kudupfirako, ingo zigiye gusambuka, mbega bizogenda gute. Ni ingorane benshi ugasanga bariko baratanga ivyiyumviro yuko bagiye guhunguka kuko nubundi hari abari biyandikishije kubera inzara babona yuko imiryango batagishoboye kurera abana. Eka n'ingorane n'ikibazo nukuri impunzi zavyakiranye n'umubabaro mwinshi cyane gose. Jacqueline Nduwayezu umuvyeyi w'ibibondo yahungiye mu mikambi y'impunzi ya Mahama amenyesha ko ingingo mwene iyo izogira ingaruka mbi cyane mu mibereho y'impunzi muri rusangi. Iyo ngingo yo kugabanya ibifungurwa ngaha mu nkambi izogira ingaruka nyinshi cyane ku mibereho, ku buryo impunzi zibaho nayo iyo hari inzara izica zikwega n'ayandi mabi yose. Hariho n'abazohava baja mu by'ubusambanyi b'abana batwara amada. Hariho n'ingaruka mbi cyane ku muryango, kwisambuka ry'imiryango imwe imwe itari ifise uko yifashe. Noneho hahave haba n'ingaruka muri rusange ku vyigwa. Umwana azoja kw'ishure yaraye ubusa, umwana azoja kw'ishure azoheza ntakurikire no mw'ishure. Murumva yuko ingaruka ziva kuri ya nzara zigahava zitandukira n'ibisata byinshi by'ubuzima bw'umuntu. Hariho n'abazotakaza ubumuntu, hazoba n'ingaruka nyinshi zijanye n'iz'ubusuma ngaha mu nkambi. Bari basanzwe bibanarirya, ubu n'ubuzoba yiyungunganije yazanye nako karo k'umuceri bazomena inzu bakamutsindeka. Ingwara zozo zisanzwe zigendana na mwene ivyo. Murabona yuko ngaha mu nkambi mu gihe atanubuyi bagitanga babana umuntu azobareresha iki? Nta muntu azoteka bya biharage arivyo vyari bigize ingaburo ya mbere ngaha mu nkambi. Jean Bosco nuko ibishatse aserukira abandi aho mikambi y'impunzi ya Mahama ahamagarira barongoye kutihebura kuko ataco bimaze cyane ko HCR yamenyesheje ko iri kiradodora kubagira neza batandukanye ngo ari hamwe abo bagira neza babonetse atacobuza ko muri ukwezi kwa Ntwarante impunzi zironka imfashanyo nk'iyo zahora zironka. Turacafise icizere yuko birashobora kubandanya uko vyari bimeze kuko baracariko bararondeza. Niyo majambo abo muri WF twaganiriye, abo muri PAM twaganiriye batubwira yuko baracariko baradodora kumbure birashobora gukunda
ubuzima bukabandanya. Rero niyumvira yuko ibindi bisigaye numva nosaba nuko bo kwihangana, twese twokwe bene wacu bo kwihangana, ariko biragoye. Ikambi y'impunzi ya Mahama isanzwe yakiriye abarundi barenga 60,000 mu gihe impunzi z'abarundi ziri mu bihugu byo muri akarere zose hamwe zishika 315. Ishira hamwe HCR ikaba ritekanya ko uno mwaka hakenewe imiliyoni 220 z'amadolari y'abanyamerika kugira rishobore kubandanya rifasha impunzi z'abarundi. Arakoze Thierry Bigirindavyi. Amakuru twabateguriye arabandanya inyuma ya kano kamo ku muhari inamahoro. Bavyeyi, mu gihe habonetse uwanduye mu muryango COVID-19, uruhara rwanyu ni ntangere. Bihute gufata kandi mubahirize za ngingo n'inyifato zibereye, twese duhimirizwa gufata kugira uwanduye ntiyanduza abandi. Uruhara rwanyu rwo gutanga izo nyigisho kugira muzitire mutaronerwa ingaruka z'ico kiza ku muryango wanyu. Nkako mu muryango handuye benshi hahomba vyinshi, amagara arasinzikara, imirimo irahagarara, n'amikoro yawo agaherera mu kwivuza. Kora ibibereye mukingira abanyu ntimuze kwicuza ataco mu kivuna. Ako nakamo k'umuhari n'amahoro, abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano. Mu gisata c'amagara y'abantu umuhari MAP Burundi buhire ntushimishwa n'ingene kiza ca COVID-19 kiriko kiragwanywa uhereye ku ndongozi z'igihugu. Akamo gatangwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubijanye no kwikingira nikajanye n'inyifato yiwe mu bikorwa bitandukanye abarongoye. Emery Pacifique igira neza arongoye uwo muhari aratanga ngaha uturorero tumwe akanasaba ko imvugo yozirajana n'ingiro. Kuri ibi bijanye n'ikiza coronavirus gihangayikishije isi yose no Burundi burimo, umuntu yobanza agashira iruhande itandukaniro ryose rya politike abantu bafise, kuko ibi n'amagara y'abantu. Iki kibanze cumvikane neza. Kubw'ivyo rero turavye inyifato y'umukuru w'igihugu atwara abarundi bose kandi atwarira Uburundi, niwe muntu yarakwiye gufata iya mbere kugira ngo agire igishoboka cose yerekane yuko ivyo Burundi buriko buravuga byokorwa mu kugwanya iki kiza ari we wa mbere avyubahiriza. Twarabonye rero yuko inyifato yiwe idahumuriza. Notanga uburero butari buke, muribuka ariko aragira umunsi mukuru wo kwifuriza umwaka mwiza abayoboye imigambwe hariya ahaba kandi akorera kuri presidence. Twarabonye neza yuko wenye n'ubwiwe atagafukamunwa yari yambaye, n'abandi benshi yari yatumiye ntako bari bambaye, mbere eka no kuba hafi na hafi bari hafi na hafi. Umengo nta kiza kiriho, umengo ubushikiranganje bwiwe nta kintu na kimwe bwigeze busaba abarundi mu kubahiriza ingingo zo kwirinda iki kiza. Ibi rero nakarorero kabi cane ku mukuru w'igihugu. Ikindi nuko mvuze akarorero kavuba cane kerekana yuko atanihanuye, nuko igihe umukuru w'igihugu ca Ethiopia aherutse kugendera Uburundi, wenye n'ubwiwe yaje yambaye agafukamunwa, asanga umukuru w'igihugu aje kumwakira wewe ivyo bintu ntavyanezwe. Ibi biratanga isura mbi ku Burundi. Bijya bintu vyariko bikurikiranwa n'abarundi hamwe n'amakungu yose, bakabona umukuru w'igihugu muri kino gihe ariwe akwiye kuba akarorero mu banyagihugu, akaba ariwe agaragara ko atubahiriza amategeko yo kwikingira yavuzwe n'ubushikiranganje bwiwe, yavuzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu, kandi azi neza yuko vyanka bikunda Uburundi buzokenera kuronka imfashanyo muri ibi vyo kwikingira iki kiza, mbere bumaze no kuronka zimwe. Urumva rero yuko mu Kirundi baca umugani bati umwera uva ibukuru ugakwira hose. Ntaco azokora ngo abarundi babonere ko akarorero wenyene atariwe karorero keza. Nukuri birateye isoni, birababaje, vyerekana yuko abantu bamwe bari mu bibanza vyo kuyobora kumbure batabishoboye, canke naho bafise abahanuzi babi batabereka ibikwiye gukorwa kugira ngo ico kiza cirindwe. Emery Pacifique igira neza arongoye umuhari MAP Burundi buhire.
mu gusozera no makuru hakurya y'imbibe ishiramwe gitamagara y'abantu ku isi ryatanze ibitigiri vyerekana igabanuka ry'umurindi w'abandura n'abahitanwa n'indwara y'ikiza ca coronavirus muri Amerika abandura ubu bari munsi y'ibihumbi 100 ku munsi mu Bufaransa co kimwe no mu gihugu c'u Rwanda ivyo bitigiri vyagabanutse naho nyene ariko igihugu ca Colombia co cararengeje igitigiri c'abantu ibihumbi 50 bahitanwa n'ico kiza igishimishije nuko muri ico gihugu isekeza ryo gucandaga abantu rizotangura kuri uyu 20 ruhuhuma idonido na Darlene irakoze. Ibitigiri vyafatwa n'ikiza ca coronavirus vyagabanutse gushika ku bice 16 kwijana vy'abandura byongera bigabanuka gushika ku bice 10 kwijana vy'abahitanwa n'ico kiza nk'uko ibiharuro bitangwa burindwi n'ishirahamwe ry'amagara y'abantu ku isi OMS ribitanga. Mu gihugu ca Amerika niryo rya mbere kuva mu kwezi kwa Munyonyo buri munsi abafatwa n'ico kiza bagiye munsi y'ibihumbi 100 aho hari kuwa 12 ruhuhuma. Ico gihugu ca Amerika ni kimwe mu bihugu vyageramiwe na coronavirus. Uyu munsi ico gihugu giharura abarenga miliyoni 27 bafashwe n'ikiza hamwe n'abarenga ibihumbi 400 bitavye Imana. Mu gihugu c'u Bufaransa mu ndwi y'itariki 6 ruhuhuma ibitigiri vy'abandura uyo mugera vyaragabanutse co kimwe n'ibitigiri vy'abitaba Imana kundwi. Abantu barenga miliyoni 3 nibo bamaze gufatwa n'ico kiza ca coronavirus mu gihugu c'u Bufaransa, nayo abarenga ibihumbi 83 baracikanye. Mu gihugu ico kiza cagabanutse harimwo n'igihugu c'u Rwanda. Inyuma y'ibitigiri binini vyari vyibonekeje muri ico gihugu mu kwezi kwa mbere, uyu munsi ivyo bitigiri vyagabanutse. Ico gihugu c'u Rwanda cari cafashe ingingo zikomeye zo guhasha ico kiza. Aho ibitigiri bigabanukiye, abanyagihugu bizera ko leta y'u Rwanda izobatezurira kuri izo ngingo mu nama izoba kuri uyu wa 22 ruhuhuma. Igihugu c'u Rwanda giharura uyu munsi mu bantu barenga ibihumbi 17 bamaze kwandura ico kiza, nayo abantu 243 baracikanye. Mu gihe isi yose iriko iravuga ibijanye n'inkingo kuri ico kiza ca coronavirus, igihugu ca Colombia cararonse ku wa mbere uheze incanco zigera ku bihumbi 50 z'urukingo rwa Pfizer-BioNTech. Isekeza ryo gukinga abanyagihugu rizotangura kuwa 20 ruhuhuma, bakazocandaga abanyagihugu bagera ku miliyoni 1 mu kiringo kingana n'ukwezi. Abageze mu zabukuru barenza imyaka 80 hamwe n'abakora mu bijanye n'ivy'amagara y'abantu nibo bazotangura guhabwa urwo rukingo. Mu kwezi kwa Nzero ico gihugu ca Colombia cari carengeje igitigiri c'ibihumbi 50 c'abantu bitaba Imana bahitanywe n'ikiza ca coronavirus, kikaba gifise uyu munsi abarenga miliyoni 2 bafashwe n'iyo ngwara. Ku bijanye n'incanco mu bihugu bikenye, umukuru w'igihugu c'u Bufaransa asaba ibihugu bitunze gutanga kuva ku bice 3 gushika ku bice 5 vy'incanco zabo ngo bafashe ibihugu vya Afrika. Hari kuri uyu wa 4 itariki 18 ruhuhuma. Darlene irakoze tumushimire. Aha ni namakuru twabateguriye agarukiye, twaba twashimiye mwebwe mwese mwayikurikiye n'abagenzanje bafashije kuyatororokanya naho ubutaha.